Reka subire ndabahekaze mwese shuti banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tutambutsa kuri isheni yanyu ayino yacu Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatoza mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gatekaze na muntu, makungu yako ndetse n'andi makuru yose yaba yiriwe avugwa ijya nino. Nabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka munezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu ayino yacu Isange TV. Isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe ko mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo mwiri joro. Amakuru rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu Burundi hongeye gusubira kwaduka icuka kitari ciza nyuma yuko uwasize agize uruhara muri kudeta yakozwe mu Burundi mu mwaka wa 2015 ari we Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu biriko biranuganurwa ko yobe yongeye gutegura umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi, ariko bikanuganurwa ko yaba yifadikanyije no wahoze arongoye umugwi cyangwa se yahoze arongoye CNL Honorable Agathon Rwasa. Cyobonyene kandi bikoberana nuganwa ko na Gervais Ndirakobuca wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse na Prime Niyongabo uramunzwa igisirikare cy'u Burundi, abose biteguriye gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Imvo nta gindi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo atariko arashaka ko abahonze igihugu batahuka ku bushake kandi ngo bacikanwe mu gihugu cabo c'amavuko nkuko bitegerezwa. Mije kandi Evariste Ndayishimiye we avuga ko ngo abahonze igihugu bose arabasi u Burundi ngo bityo ko bagomba gufatwa kandi bagapfungwa bakaryozwa ivyo basize bakoze mu gihugu. Mu mwaka 2015 muravyibuka ivyabaye ubwo umuhisi Petero Nkurunziza yari ku butegetsi. Uyu nguyu rero Godefroid Niyombare muravyibuka ko yavuze ko ari we yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza. Gusa kuri ubu ngubu ari mu buhungiro n'abandi batari bakeyi bose bashaka kandi gutahuka ku bushake. Naho uyu Hussein Raja cyangwa se uyu Honorable Agathon Rwasa we muramuzi neza nawe ko yambuwe umugambi we wa CNL ndetse ugaca uragizwa n'isore yiri kwishaka. Kuri ubu ngubu kandi Agathon Rwasa mu makuru twari twabashikirije yejo byanuganurwa ko iyo yamaze kwinjira mu gwitwaje ibigwanisho wa Tabara, ariko ivyo byose ngo akaba yarabikoze kugira ngo agarukane ineza ndetse n'ivyizigiro vy'abarundi. Mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo bitotomba bavuga ko Ndayishimiye ndetse n'intwaro ye bamaze kubohera abanyagihugu amaboko imugongo. Mu gihe kandi abatari bakeyi na cecana abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagaruka kuri politiki ya Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari leta cyangwa se bwoba ari ubutegetsi ngo bufise intumbero yo gushaka gufata nabi abanyagihugu na cyane iyo baravye nk'ibibazo bihanze abanyagihugu b'u Burundi, haba kubura igitoro, amafaranga mva makungu nayo yarabuze murabizi, kwiyunguruza byamaze kuba ikibazo gikomereye abanyagihugu b'u Burundi, haba abaja mu kazi ka minsi yose ndetse n'abarondera ubuzima butandukanye ngaha mu Burundi. Ibi byose rero biri muri bimwe bituma abari hanze y'igihugu bipfuza ko bokura ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nkuko kandi ibitegerezwa ibi rero bishobora gushirwa mu ngiro nkuko biriko binanuganurwa irya no ino, nkuko kandi byamye biranuganurwa na cane makuru yamye aracara kumbuga ngurukana bumenyi, nuko hamba hariko arategurwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimije kandi Evariste Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azokwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Akaba ari amatora rero ateye ubwoba abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko rero ibishobora kuzoba muri aya matora ya 2027 mu gihe boba biyamirije ikiringo ca kabiri ca Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ivyo bashikira byaba ari nk'ibyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo abarundi biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Muribuka neza ibyashikiye abanyagihugu batandukanye, bamwe barahunze, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa. Ibi byose rero byakozwe kugira ngo biyamirize ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko byarase birangira n'ubundi atsinze. Ariko nyene ibyabaye muri ico gihe n'ubundi abanyagihugu babishimikirako, bakavuga ko mu gihe bo kwiyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu
Murantunga Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2027 ibintu bishobora kuzoba bibi cyane mu Burundi ndetse ubuhunzi cyangwa se impunzi zishobora kuzokwiyongera mu bihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini nkuko amakuru ku rubuga kandi abishikiriza. Honorable Agathon Rero ndetse na Gode Efurwa Niyomba ndetse na Prime Niyongabo bari ko barategura umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko nubundi vyamye biranoganurwa. Uyu Prime Niyongabo murabizi neza ko ari we aramutswa igisirikare c'u Burundi, ariko rero nubundi biraboneka ko Uburundi burarushe n'amakungu ndetse avuga ko ibiriko birakorerwa abanyagihugu Burundi biteye agashavu. Rero abari mu buhungiro bamaze kuva mu gacerere bariko bariyamiriza ibiriko birakorerwa abanyagihugu bari mu gihugu c'u Burundi, bakipfuza rero ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye itembagara hagatorwa inindongozi izotunganiriza abanyagihugu b'u Burundi. Naho tunyarukiye ibujumburaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko indongozi zikwiye kumenya iyo imodoka ngo zitatonda ku masitasiyo zinywera igitoro, ngo nayo intara abanyagihugu bazoguma bitura umukuru w'igihugu Buramatari azoba ngo yananiwe amanota ngo azoba arose ubusa. Ibi kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yabishikirije cyangwa se ibi bikaba byashikirijwe nyene n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko ashikiriza Buramatari mushasha w'intara ya Bujumbura hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 Nyandagaro uyu mwaka. Mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko ashikiriza Buramatari mushasha hamwe ndetse na musanteri wa komine Mukaza yasabye indongozi kumenya iyo imodokari datondera kuri station zinyweraho igitoro kugira ngo isoko ryirabura ricibwe burundu, aho ndetse ngo yatanze akarorero k'imodoka za V8 zidatonda ngo ku masitasiyo ariko ngo zikagoma zitembera. Yongeye kandi avuga ko mu gihe abanyagihugu bazoguma bitura umukuru w'igihugu muri ico gihe nyene Buramatari azoba ngo yananiwe, azoba kandi arose amanota ubusa kuko atazoba ariko kuko ngo azotangwa n'abanyagihugu azoba arongoye. Ha kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abanyagihugu kubanza kwitura ba Buramatari babo kugira ngo babatunganirize. Ico mwamenya kandi inuko kuri uwo munsi nyene kuri uyu munsi igenekerezo rya 13 Nyandagaro uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye gushikiriza musitanteri wa komine Ntahangwa nkuko amakuru ku rubuga ariko arabidushikiriza. Naho mu yandi makuru inama nkenguzamateka yashizeho imigwi yamaho kandi n'abajejwe ibibazo by'ubutunzi ndetse n'intwaro. Kuri uyu wa 12 Nyandagaro uyu mwaka inama ya bose y'inama nkenguzamateka ikaba yarirongowe n'umukuru wayo Nyeniteka Gervas Ndirakobuca yarateranye igamije kandi gushiraho imigwi itatu yamaho ariyo izwi nka Commission Permanente ndetse no kwemeza abajejwe ibibazo by'ubutunzi n'intwaro ibizwi nka Collège de Questeur. Iyo migwi kandi yamaho yashizweho ni Commission numero 1 ikaba ijejwe ibibazo vya politike, imigenderanire, umutekano hamwe ndetse n'imigenderanire n'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko EAC. Uyu mugwi kandi ukaba urongowe n'umukenguzamateka na Karutimana Sabine. Naho Commission numero 2 ijejwe inzego intwaro kwegereza ubutegetsi abenegihugu agateka kazi na muntu ndetse no kugenzura ingene abenegihugu baserukiwe mu nzego. Uwo mugwi kandi nawo ukaburongowe n'umukenguzamateka Nzoyihaya Berkimasi. Naho Commission numero 3 ikaba ijejwe ibibazo by'ubutunzi bidukikije imibano urwaruka inkino ndetse n'imico kama. Uwo mugwi kandi nawo ukaburongowe n'umukenguzamateka Imeride Sabushimitse. Naho abagize Collège de Questeur ni Shimirimana Siriake umugenduzi wa mbere cyangwa se Premier Questeur. Naho Nyiraneza
Josephine akaba ari umugenduzi wa kabiri uzwi nka deuxième questeur. Naho izi ngingo zifatwa nk'intambwe ikomeye mu gukomeza ibikorwa vya politike ndetse n'itegurwa ry'inzego mu rwego rw'inama nkenguzamateka nk'uko amaguru ku rubuga abishikiriza. Tunyarukiye kandi mu yandi makuru ajanye n'imigenderanire, urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa Papa Pietro Parolin mu Burundi rwatanguye kuri uyu munsi. Uyu asanzwe ari umukardinale w'i Vatikano, akaba kandi yakiriwe n'abantu benshi hano mu Burundi ndetse n'abategetsi batandukanye b'ibihugu nabo nyene muri Eklezia Katolike ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye kuri uyu wa 12 Nyandagaro uyu mwaka. Eklezia agishika ku kibuga c'indege uyu mukardinale akaba yavuze ko ashimishwa n'imigenderanire imaze imyaka 60 iri hagati y'u Burundi ndetse na Vatikano. Ashimangira kandi ko iyugururwa muri Rusama 2025 y'ubuserukizi bw'u Burundi i Vatikano ari ikimenyetso kidasanzwe cyo gukomeza imigenderanire hagati y'ayo mareta yombi. Yibukije kandi ko haheze imyaka 30 Papa Yohani wa kabiri agendeye u Burundi. Pietro Parolin akaba kandi yashimye kugaruka ku majambo yavuzwe na Papa Yohani wa kabiri igihe yari mu gihugu c'u Burundi, aho yahamagarira abarundi bose gushira hamwe ata ukumiriwe kugira ngo bubake igihugu cabo, maze ukibamwo wese yishire yizane anakore ibikorwa byamuteza imbere. Uru rugendo kandi rw'umunyamabanga mukuru wa Papa rukaba ruzomara imisi 5, bikaba kandi byitezwe ko aho kubukera azokwaki uyu munsi akaba yakiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'inama y'abepiskopi bo mu Burundi. Pietro kandi Parolin akaba kandi azanwe no gutera iteka paroisse y'Imugera mu guhabwa izina rya Basilique Mineure hamwe ndetse no gutanguza ibikorwa byo kubaka ivuriro rito ryo mu Minago ndetse no gushinga icibutso c'uwaserukira Papa mu Burundi ariwe Michael Kohotini yagandaguriwe mu Burundi mu mwaka w'2003. Uyu mukardinali yitezwe kandi kuzoremesha ibikorwa vy'imisa mu buserukizi bwa Papa mu Burundi muri Paroisse y'Imugera ndetse no ku kirimba c'ababikira no ku kirimba ca Bikira Mariya kiri mu Gikungu. Ngivyo rero ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi nkuko amakuru abandanya abigaragaza. Naho mu yandi makuru, umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yagendeye ihinguriro ry'amata Lifeway Company. Evariste Ndayishimiye yagendeye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyandagaro uyu mwaka ihinguriro ry'amata Lifeway Company rikorera muri zone Buringa, komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura, mu ntumbero yo gushigikira amahinguriro aterera mw'iterambere ry'igihugu cacu c'u Burundi. Amandine Niyubahwe umwunganizi mu by'amategeko ajejwe imigenderanire muri iryo hinguriro yamenyesheje ko Lifeway Company risanzwe rifise iraro ry'inka zishika 800 kandi rikaba rihingura amaritiro y'amata angana n'ibihumbi 16 ku munsi. Yongeye kandi amenyesha ko ayo mata bayatora mu kibano mu makoperative y'aborozi. Iryo hinguro kandi rikaba rifasha abo borozi kuronka inyigisho ndetse n'imiti y'ibitungwa mu ntumbero yo guteza imbere ubworozi bwabo. Iryo hinguro kandi rikaba ryiyemeje gushigikira iterambere ry'aborozi kugira batange amata y'akanovera akwije ubuziranenge. Naho mu yandi makuru nuko Burundi bwoba bugiye kuronka imitahe ivuye mu Ubarabu bo mu gihugu ca Qatar.
mu bihugu 10 vyo muri Afrika azogendera umugwizatunga rurangiranwa w'umwarabu akongera akaba ndetse n'umuvyara w'umwami wa Katari Shekini Al Masur bin Jabor bin Jassin Al Thani arategekanya kugendera Uburundi mu rugendo rw'akazi yatanguriye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri uyu wa 13 Nyandagaro uyu mwaka. Uyu mugwizatunga asanzwe afise amahinguriro menshi akorera ku mugabane wa Afrika mu bisata biba bitandukanye haba mu by'inyubako, uburaro ndetse n'ibindi bitandukanye. Nkuko amakuru dukesha imoresha kuri yacu yadushikiyeyo, uyu Shekini Al Masur yifuza ko n'imiburiburi ngo yasiga imitahe iri hagati y'amamiliyaridi 5 gushika ku 10 y'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika mu gihugu kimwe cose azogendera gushika igerekerezo rya 29 Nyandagaro uyu mwaka. Muri ivyo bihugu kandi harimwo Uburundi, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique, Centrafrique, Zimbabwe, Angola, Botswana ndetse na Gabon. Nkuko amakuru kandi ku rubuga yabishikirije kuri ubu rero mu Burundi akaba naho ahitezwe. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza y'umwirishoro. Reka tuhe dusozera amakuru yacu y'umwirishoro ngaha tuze gusubira amakuru araza kubagezwa ko mu gitondo. Era amakuru kandi mwama mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV. Imonesha kure iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba vyakura amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye. Reka rero shimire mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari bari mu makomine atandukanye, ibisagara bitandukanye, intara zitandukanye ndetse n'ibiciye n'uducimbiri dutandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Tutibagiye kandi abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari bari mu makungu ya kuri. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu burwayi ko tubashikiriza byo mwirijoro. Reka bashimire kuba mwari kumwe natwe, mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza 5 kuri 5. Ndabashimire rero, reka bashimire turare amorare aharyana. Amakuru yacu nagasaga, turaza gusubira amakuru araza kwagezwe ko mu gitondo.